mu bitari ivyo. Nta mahoro rero y'isi Yezu yemerera mu vy'ukuri abiwe, ariko abakiriye amahoro yiwe, ayo mahoro nay'ukuri, nay'ukuri, kuko n'ivyo bibagora. Nabo babanka, ushima umuntu afise amahoro y'umukama, abandi barashobora kumwanka, ariko wewe ntabanka. Aha rero niho hari intsinzi mu vy'ukuri, aha niho hari intsinzi. Baranyanka, barantuka, mugabo je sindabatuka, je sindabatuka. Ntimuze mutangare mubonye muri Eklezia Katolika abantu barashobora kudutuka ibintu vyinshi, mugabo ni gake cyane muzosanga tuza kuvyishura. Ntibiba bikenewe, ntibiba bikenewe. Iyo bikenewe naho umuntu arabigira, mugabo mu nzira itaza gukomeretsa uwundi, ahubwo yobwirizwa kuza ahubwo kumuha umuco. Intsinzi nahiri rero. Ntuvuge ngo rero ngo Yezu ngo yambwiye ngo amahoro araje, ngo arayampaye, ngo wa mubanyi azoca reka kuntuka, azoguma ari umuntu w'urusaku, kiretse niyahinduka, kiretse nawe niyaronka iyo nema. Muga nimba afise urusaku, wewe waronse amahoro y'umukama, tuzomusubiza, uzomusabira, uzomuhezagira, uzomuha umwanya umurindire, uti nawe nyene azote babona ukuri, azote bahinduke. Aho niho hahagaze intsinzi rero. Si ukuvuga ko ata muntu azokurenza urwamo, azorukurenza nyene. Si ukuvuga ko ata muntu azoza kukugora, azokugora nyene. Si ukuvuga ko ata muntu uzogurana amahera ntagusubize, azoguherana nyene, azoguherana. Mugabo ubudasa burihe? Mbe yaguheraniye hoho, uzovyifatamwo gute? Uzovyifatamwo gute? Aha rero uzoca werekana ko uri umuntu w'amahoro mu kugendera ubutungane, ubutungane, kuko urukundo rw'ukuri rurajana n'ubutungane. Urukundo rw'ukuri rujana n'ukuri, rujana n'ukuri. Amahoro rero nayo ari muri wewe ubwa mbere. Si ukuvuga ngo kuva ubu rero n'ibiki n'abagendesha imiduga baca bagira discipline. Shwi, abamotari bose bazoguma gukupa priorite nkuko bahora. Mugabo wewe murabizi ibicumuro dukorera mu ibarabara, murabizi ibicumuro dukorera mu mihana, murabizi ibicumuro dukora mu babanyi kubera ivyo bintu, kuko natwe tutaba turatekanirwa. Amahoro Yezu atanga nayava kuri wewe nyene, kandi mu kuyatanga n'ukuhe rero? Biri mu mpande zibiri, nizo nashaka ko mufata. Ni mpande zibiri. Aya mahoro Yezu ayaturonkera mu ntsinzi yiwe ku musaraba, aho yatsinze igicumuro, agatsinda urupfu, agatsinda shetani, akatunwanisha n'Imana mu kudutyoroza amaraso yiwe. Mu gutanga iyi nkuka ku musaraba niyo ishobora gutyorora ibicumuro by'abantu. Iyi nkuka yayihereje rimwe rizima, niyo ikura igicumuro c'isi, igicumuro c'isi. Nukuvuga yuko muri Kristo ibicumuro vyose vyararekuriwe, hasigaye gusa ko twebwe twakira ico kigongwe c'Imana. Yezu yaramaze gutanga aya mahoro atuzanira rero ava hehe? Nuko umuntu amaze gutyorogwa ibicumuro yaciye yuzura n'Imana. Icahora kimwagiriza imbere y'Imana carakuweho, kiretse twebwe nyene tugomvye kugisasira mu mutima wacu, kiretse twebwe nyene tugomba kugisasira indavu, twebwe nyene tukiretse kikiyarika kigakura, twebwe nyene tugishize mu mutima wacu. Ariko Yezu igikorwa yabwiza gukora yaragihejeje, atunwanisha na Data, adusubiza mu iteka ryo gusubira kwitwa abana b'Imana, adusubiza umwidegemvyo w'abana b'Imana. Nico gituma tuvuga ko turi abana. Yohani mweranda ati kandi turibo vy'ukuri. Naha rero umuntu ntave yibagiza amahoro ntashoboka mu gihe
umutima w'umuntu utaragaruka ku Mana. Nta mahoro ashoboka mu gihe umuntu akigendera mu bicumuro kandi ntagombe no kuvyigaya. Uwo ni wo muntu ataronka amahoro, adashobora kuronka amahoro y'Imana. Aya mahoro turiko turayavuga umenga ari kure, kuko turiko tuvuga igikorwa Yezu yaranguye ku musaraba haraheze imyaka irenga 2,000. Ariko ico gikorwa ni cy'uyu munsi. Ico gikorwa nico twama duhimbaza iminsi yose mu nkuka y'imisa. Nico gituma amahoro iyo turiko turayavuga, turiko turahereza inkuka y'imisa, duhereza ya nkuka ikura ibicumuro. Mu nkuka y'imisa hama harimwo ijambo ry'amahoro riza rimwe, kabiri, gatatu, rimwe ngira ngo nibirenga mu nyigisho n'ahandi. Yezu yaratanze, hasigaye ko twebwe twemera tukava mu gicumuro. N'ayahandi agatima mpanuzi kazotwagiriza. Ariko tumenye yuko arabaca bavuga ngo ntaco mbona je niyagiriza. Hari abafise agatima mpanuzi kamaze gufutana, kamaze guhengama, naho yokora ibicumuro vy'agahomera bunwa atigira abona ko yacumuye, ahubwo akabona kumenga n'ubuhizi. Iyo tugeze muri ibi bigezweho iki gihe hoho, abantu bakumva ahubwo ko bariko bakora ineza. Agatima mpanuzi rero kacu karashobora gufutana, karashobora guhengama kubera inyigisho mbi twaronse, kubera ibintu tugenda turumviriza, kubera twateze ugutwi sekibi. Ntitube tugishobora gushishoza neza, ntitube tugishobora gutandukanya ikibi n'iciza. Ntihagira umuntu rero yihenda ngo je numva ataco niyagiriza. Hariho n'abantu bisha abantu ndababwire batiyagiriza, n'ubu bacishigikiye yuko bakoze ivyiza, n'ubu bishigikira yuko ngo bariko baragwanira ibi nibi, n'ubu bishigikira yuko ahubwo ari ibitangaza. Muragaba, si ukuvuga yuko bari mukuri, n'agatima mpanuzi kabo kafutanye mu vy'ukuri. Ariko umunsi umwe kuri urya munsi azoronka umuco w'umukama, bace babona ububisha bwose buri ku minwe yabo. Hari abantu bakora ibintu nk'aba bantu b'abasuma dufise ngaha mu Burundi. Arakubita ikositime neza, akagororoka mu ijipe ya vrai, agasorora, akumva umenga n'umugabo, akumva umenga ntaco yiyagiriza. Agatima mpanuzi karafutanye nimba aryama agasinzira. Umunsi umuco waje, ivyo azosanga bayemwo sinzi ivyo ari vyo. Babandi binyegeza bakitira hariya mu mpisho ngo reka. Umunsi uri izina mwahura niwo wiruka, uzokwiruka ubonye inkumi nziza cyane, uti uyu ninde? Muragaba, hariyo abantu bakora ibintu bikomeye bakumva umenga ngo umutima ngo ntubagirije, bakibaza ngo nibazima. N'agatima mpanuzi kabo kafutanye, kari mu mwijima, katagishobora kumubwira. Ariko naho nyene nta gwitwazo. Muribuka amajambo Yezu avuga muri wa mugani wa wa mutunzi, yavuze ngo mfise bene wacu 5, ngo genda mubabwire ingene bimeze. Imana yamwishuye ngo barafise Musa n'abahanuzi, ntibabumvirize. Kuko bijya Musa n'abahanuzi bariko baravuga, bijya abasaserdoti biriko baravuga mu nyigisho mu masengero, inyigisho muza gukurikira, ntimuzorondera abandi ba Musa ndababwire, ntimuzorondera abandi bahanuzi. Imana izobabwira ati nabarungikiye ba Musa n'abahanuzi benshi, ntimwabumvirije, mwabafashe minenegwe. Barafise Musa n'abahanuzi, ntimwibaze ko batariko barababwira. Inyigisho zose zitangwa ni ziza kumurikira kajya gatima mpanuzi kugira ngo kaze karakwereka ikibi n'iciza. Ariko rabusanga karafutanye, bisaba ko gasubira kuregwa kakigishwa kugira ngo bashobore gukira bigaye. Kuko Imana icyo ishaka nuko abantu bakira, icyo Imana ishaka nuko abantu bagira amahoro. Ayo mahoro nayo ntanda ashingiye n'amahoro n'Imana, nukuba mu mahoro n'Imana. Mbega wewe uyu munsi woshobora kuvuga kuri mu mahoro n'Imana?
umubano wawe n'Imana ni amahoro. Namye mvuga nti turakunda kubazanya ngo ni amahoro. Wego ni amahoro muhira, reka ibyo muhira tubireke. Wewe n'Imana ni amahoro. Byoba byiza tutishuye n'ingoga na n'ingoga. Byoba byiza tutishuye n'ingoga na n'ingoga. Tuze turabazanya tuti ni amahoro. Wewe n'Imana ni amahoro. Hari isezerano ry'amahoro, ko ari ryo niyo tumvise ngo nzosezerana nabo isezerano ry'amahoro. Ni amahoro hagati yawe n'Imana. Muruzuye, muranywanye, Imana irafise icyicaro muri wewe cyuzuye. Simuranja kumusangirira ko ndamushyira ku ibintu bidashoboka. Nkaza kumwakira mu Karisitiya agatumuka yiruka ahunze abonye ibyo asanze mu mutima. Kwambaza mutima mweranda ngo nunzemwo yaza agasanga ntibikunda ntihinjigwa harugaye. Ngaha cyambere amahoro tuyahagwa na Kristo mu gikorwa cyo kumusaraba. Ayo mahoro nayo nugusubiza hamwe n'Imana. Nico gituma bavukanye isakramentu ry'ikigongwe ni isakramentu ry'amahoro. Ni isakramentu ry'amahoro kubera iki? Kuko abarihimbaje neza batariko barakwepa ubwo bakwepa. Abarihimbaje neza n'umutima wigaye kandi urondera guheba inabi, wigiriye inama yo guheba igicumuro, abo bantu by'ukuri baba basubiye mu mahoro n'Imana. Kandi uwo muntu avuye kuhagirwa n'amaraso ya Kristo arumva yuko ari umutwaro umuvuyeko. Kandi ndabasabe ntimutinye, hari abantu benshi bagize ibintu biremereye binini baguma bagendera ko ngo n'amabanga babitse. Ayo se amabanga, iyo ni mizigo mibi izobavuna. Yezu yarikoreye ibicumuro byacu ngo nivyo byamuvunaguye. Uwo n'umuhanuzi Izaya yavuga ngo yari yikoreye ibicumuro byacu. Muze mu biture ndabasabye muri iyi minsi, muzbe mu mahoro n'Imana. Ngaye amahoro mazima, mube mu mahoro n'Imana. Niba mu mahoro n'Imana uzoheza. Rero hari intambwe ya kabiri y'amahoro. Ayo nayo twahawe na Kristo ku musaraba. Ku buryo tubonye umusaraba twaca tuninahaza umukama. Tubonye Yezu ku musaraba twibuka yuko twacunguwe. Ariko hagaca haba n'amahoro y'Imana mu mutima abwirizwa kudushikira. Aya mahoro rero, hari amahoro azarahindagurika. Ukazibona umunsi navyutse neza nezerewe ntwengera abantu bose, ubundi munsi ukabona umuntu yavyutse kibaza ati none bamugize iki, yabaye iki? Mu mutima wiwe bigahindagurika. Rimwe ameze neza, ikindi gihe yafurutiye, bivana n'ivyo arimwo, sinzi umusotoye yamushavuje. Kandi shetani vyirabizi rero. Iyo winezererewe ubereye mu nema, ikirungi ku muntu azi gusotora sawa akakukubita akantu hamwe aca guhungabanya akagukura mu nema y'umukama. Iyo ni atake. Iyo ni atake idashaka ko abantu baba mu mahoro n'Imana. Shetani itanezerwa n'umuntu ari mu mahoro n'Imana. Nukuvuga umuntu ari mu nema y'Imana. Birashika rero amahoro agahungabana kuko ishavu riduze, kuko inzigo iduze, kuko haje agatima ko kwihora, kuko haje akantu ko kuvuga ngo sha iyo wumva yego ako kantu bigenda birahungabana. Nico gituma aya mahoro, reka nsozere, aya mahoro acaza nk'ingabirano. Aya mahoro azanye ingabirano, akaza kandi nk'icamwa cya mutima mweranda. Yezu amaze kwizura mu bapfuye, murabizi muri Yohani ikigabane cya 20 umurongo w'19, 21 n'ibindi ahandi, ashika baramutsa ati nimugira amahoro. Agasubira akagaruka heza iminsi 8 akavuga ati nimugira amahoro. Ukuyabaha agasubira akagaruka kayabaha. Turakeneye ayo mahoro kuyaronka ku munsi. Turakeneye kwiyongabirano tuguma tuyironka
kuko turayironka rimwe tukayitakaza, twayironka tugasubira shetani kazi kagomba kuyitwaka. Mugabo Imana itanga, mwumvise umuhanuzi yavuze ngo nzobaha amahoro ngo aguma aseseka nk'uruzi. Nukuvuga turakeneye ko ayo mahoro agumaza nk'ingabirano y'Imana, kuko turakeneye ko tuguma muri we nawe akaguma muri twebwe. Iyo agumya muri twebwe ayo mahoro by'ukuri aratwuzura kandi tukayarambiramwo. Yesu abivuga yisubiriza kuri Pentekoti, niho mu by'ukuri ayo mahoro yuzuye ku rugero rwo hejuru. Bimwe navuga rero abatumwa barabibamwo batika bidegemvya. Rero kuri uwo munsi kuri Pentekoti barumva ko baremurutswe batagitinya, kuko mutima mweranda yabajijuye akabaha kumva ko ijambo rya Kristo ari iry'ukuri, akabaha kumva ko Yesu ari ukuri, ko Yesu ari ubuzima, ko Yesu ari we mukiza. Bakumva yuko naho boshaka bagapfa bari mu mahoro ya Kristo, bari kumwe nawe, kuri bo ni intsinzi. Ku buryo rero ku mukristo kuri aba ba Petero, ugupfa kwabo nk'abamaratiri ntiyabaye esheke, ugupfa kwabo yabaye intsinzi. Kubera iki? Kuko bashingiye intahe Yesu gushika gupfa badahemutse. Iyo niyo ntsinzi y'ukuri. Ku munsi wa Pentekoti niho baronse amahoro yuzuye, kuko bari buzuye Imana, Mana mutima mweranda. Nico gituma amahoro Paulo mweranda ayatwereka nk'icamwa ca mutima mweranda mwibaruwe yandikiye Abagalati umurongo wa 22. Ingabirano za mutima turazamaze kuzumva, ni nyinshi ziratandukanye, kandi ntituzironka zose twese, ntituronka zimwe. Umwe aronka ingabirano y'iki, uwundi akaronka iyindi, uwundi yindi. Ariko ivyamwa vya mutima mweranda ivyo bigenewe bose. Nta uvuga ngo ujya ngo yaronse ngo icamwa ca mutima mweranda c'amahoro, ujya nawe ngo yaronse c'akanyamuneza. Ntibibaho. Uwufise amahoro agira n'akanyamuneza. Ivyamwa ni twese bigenewe. Abamwakiriye baca babonekera, ivyo vyamwa bica vyibonekeza mu buzima bwabo. Akanyamuneza, amahoro, ubugwaneza, ukwakira neza abandi, kuko uwo muntu aba yuzuye urukundo. Yesu mu kubaramutsa amahoro aguma atwereka yuko na twebwe tuyakeneye. Nico gituma nababwiye mu nkuka y'imisa, igihe cyose muje muzobona bababwira amahoro, nimugira amahoro y'umukama. Umupatiri abonye bibereye agaca babwira ati nimugwane mu nda muhana amahoro. Abazungu bavuga ngo donnez-vous un baiser de paix, kuko niryo jambo Paulo mweranda avuga. Nimuramukanya amahoro. Naho mutaramukanya rero kubera ivya corona ntimugira ubwoba. Navuze nti iyo abonye bibereye, kuko mu nkuka y'imisa si umugigwa ngombwa. Igihambaye kidahara nuko Imana mu nkuka y'imisa itogenda itabagabiye amahoro. Umupatiri abweza kubabwira ati nimuhorana amahoro y'umukama, mugabo ntabwirijwe kubabwira ngo nimuce muhana amaboko. Hari n'igihe mupfa kuyahana gutyo nyene, mu by'ukuri atana y'umuhaye, uhindukiye uti ni wa ntuzeye niwe mbega bashawe, ugacupfa kumuha. Oya, Imana niyiyatanga, niyiyatanga. Iyo duhaye niho ikidusaba natwe rero kuyaha abandi, kuyaha abandi. Aya mahoro rero ngo asiga ubwenge. Abanyafilipi ikigabane cya 4 umurongo w'7, Paulo mweranda avuga ngo niho amahoro y'Imana yo asiga ubwenge bwose yobazigamira imitima yanyu n'ivyiyumviro vyanyu muri Kristo Yesu. Amahoro asiga ubwenge bwose. N'amahoro abantu n'abahinga baraba bakavuga ati ivyo ni biki? Ni ya mahoro ya Yesu mu nzira y'umusaraba, agenda arakubitwa, bamucira kwa mate, bakamutuka, bakamubamba, ntihagire umuntu n'umwe atuka, ahubwo akabasabira ikigongwe. Niho bavuga bati mbega ivyo ni nyabaki? Uwo muntu ni nyabaki?
murazi ya migani y'ikirundi hari abantu benshi bayigenderako, ngo ukugiriye gutya aye ngo nawe ntumugirire, ngo avuga ngo ntugira inyuma. Siko muhora muvuga. Donc ibintu byo kwihora, ni murabe Yezu umuntu umwami w'amahoro mu nzira y'umusaraba. Ucuvuga uti mbega bigenda gute umuntu ariko agirirwa bijya, ukabona muri we arafise ikindi kintu kidasanzwe. Ni Stefano mweranda bariko bamutera amabuye amwica, kugutera ibuye kandi rifadika, agatarangamira amaso mw'ijuru, ngo akabona ijuru riruguruye, agataja muri contemplation, agatangara. Hagucira imanza bariko baramwica bamurenganya, nawe agaca ahabwa gusubiramwo y'amajambo ya Yezu, ngo ntubahore ibyo bariko barangirira, ngo agacapfa ngo asa n'umumarayika. Ngaye amahoro tuvuga umuntu yayakiriye, ntimurondere kuyategera n'ubwenge, na jewe vyananiye ingene ndayasigura. Paulo mweranda niryo je ijambo ryandemesheje, avuze ngo amahoro y'Imana asiga ubwenge bwose. Uravye Stefano ucuvuga uti Mukama ntabara nanje umfashe, nihagira ubuntu ukasisure nanje kuvuga bibi. Amahoro nande namwe yabikira Mariya ahagaze munsi y'umusaraba, ahagaze munsi y'umusaraba, ntaja hari jambo murabona avuga mu nzira y'umusaraba, ngo ivyo bipfu, ivyo bivagundu, ivyo bigesera binyecera umwana yakijya naco, ari byo mwumva avuga. Ahagaze munsi y'umusaraba. Ayo mahoro afise y'umutima ateye ate. Ngiyingabirana idasanzwe, abatumwa barabakubita, kandi ababakubita nimwibaze ko ari ubwana bw'ubukobwa buto buto. Ibihungu vy'ibisirikare bikomeye bakamukubita, ngo bagaca bagenda ngo banezerewe, ngo kubera iki? Ngo kuko ngo bakubiswe bahowe izina rya Yesu. Uwo mutekano w'umutima mumbwire nibi iye nabo beranda bose rero. Kandi no ngaha duhora tubona abantu bafise ayo mahoro, ugiye mu bitaro niho bibona. Mu bitaro wumva ibintu byose, hari abakoma induru, hari abatukana, baratuka abagwaza baragowe, barabavumbura, baraboroga n'abandi, kandi bagwaye ibintu bikomeye. Umuraba ukamenga umugene w'ababandi bo mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, ukamenga asa n'umumarayika. Sinzi ko murabona umuntu ahejeje gupfa. Byo oye ntavyo ndabifuriza ko mwoza murabibona, mugabo ntavyo nyene birakenerwa. Hari abantu apfuye, abantu batagisigwa ry'abagwayi barabizi. Umuntu yapfuye urashobora kubona mu maso hiwe, ukabona ko uyu muntu nukuri no maso hiwe umenga n'umuntu ari afise akanyamuneza. Biratangaje, murazogenda namwe mwirabire muzombwira. Ukabona ko umenga uyu muntu yapfanye amahoro, ukabona ko umenga yapfanye amahoro n'ukuri, n'ubundi biba bigoye. Kandi birumvikana, je murano bavuga ngo n'umuntu abaga impene, reka mvuga ivy'impene, n'umuntu abaga impene ngo akayibaga nabi babanje kuyihuragura, inyama yayo ukubita kwiginyo ikakwishura ngo ikizigumye, niko maranumva babivuga. Mugabo vyerekana iki? Ari umuntu ashobora gupfira mu mahoro, n'ubundi bigenda nabi cyane. Aberanda benshi nibyo babayemo, kandi bakabishingira intahe. Aha turumva turiko tuvuga ibintu vy'ingabirano y'Imana atari ivy'abantu. Aya mahoro niyo Yezu twarabizirikanye mu ikarema muri Luka 10:5 abwira abatumwa ngo genda muyaramutsa abantu mu mazu, nimwashika mu nzu muvuge ngo amahoro muri iyi nzu. Ayo mahoro na mahoro ya Kristo, na mahoro ya Kristo. Abo bantu nibakira inkuru nziza y'ubwami bw'Imana baca bagabana. Ayo mahoro niyo abakwiye azobagumako, atabakwiye azobagarukako.
ni ukuvuga si ikintu rero gutyo nyine si ubuntu bw'ubukino, ni igikorwa gihambaye, ni igikorwa cy'urukundo rw'Imana. Aya mahoro no kuyasaba mu miryango, aya mahoro no kuyasaba mu mihana, aya mahoro no kuyasaba mu gihugu. Hahiriwe abaremesha amahoro nimwayagabana sayo mwigumizamwo. Matayo 5:9. Ibi rero sindirwa ndabigarukako, nivyo twazirikanye muri iyi karema. Hahiriwe abaremesha amahoro. Amahoro arakura mu mutima, kubera iyo ngabirano nguma ndayakira, kubera iyo ngabirano nguma ndayinovora, nguma nsaba gukura mu mahoro y'Imana, ariko kandi mbwirizwa kuyasangiza abandi. Nta muntu yovuga ngo afise amahoro y'Imana ngo aca abana nabi n'abandi. Nta muntu akubita umugore, ndabasavye, nta muntu akubita umugore wobaza ngo n'amahoro, ngwego ni sawa. Nta mahoro abafise namba, nta na gato. Nta muntu arenganya, ntibishoboka. Nico gituma bababwiye bati hari inkingi. Iyo ni inyigisho ya Papa wa Yohani 23. Amahoro ajana n'ukuri, akajana n'ubutungane, akajana n'urukundo, akajana n'umwidegemvyo. Ukuyaha abandi, ukuba abantu b'amahoro, kumwe kwa ca gisabisho ca Francisco w'Asizi. Sindagifise ngaha, mugangira benshi murakizi. Ati hakurondera yuko jewe ngirirwa ibi, jewe bari jewe mpezagira, abari jewe mpezagira, abari jewe ngiririka abandi. Kumwe bavuga, Yesu avuga ati ico udashaka ko abandi batakugirira ntukibagirire, ico ushaka ko abandi bakugirira kibagirire nawe. Umuntu atanga amahoro no kuvuga iki? Ni wa muntu arondera ineza y'abandi. Umuntu w'amahoro ninde? Nuwuzi kwakira abandi kandi nuwuzi kugirira neza abandi. Muntu rero ugifise akagorane ko kwakira, muntu ugifise akagorane ko kuvuga ngo banaka naco dupfana, ntidusangiye urukoba, ntidusangiye akajyango, ntidusangiye intara, ntidusangiye amazuru, ntidusangiye imishatsi, sinzi n'ibindi. Umuntu agifise ako kantu nta mahoro araronka, kuko uruhome iwe ruracahagaze hagati y'Abayahudi n'Abagreki. Ubwo Abayahudi n'Abagreki Paulo mweranda tubwira ngo Yesu yararubomoye, ugwatandukanya abantu n'abandi. Mugabo hari izindi mpome ngaha abantu bubatse, hari izindi mpome zo kuvuga ngo ujya ntitunganya ntidusangira, ujya ntitunganya amahera ndamugaya, ujya aye ntitusangiye iye. Umuntu akiri muri ico kintu ntavuge ko ari uw'Imana, ntavuge ko afite amahoro yuzuye, kuko Yesu mu kutuzanira amahoro yatunwanishije n'Imana ngo acabomora uruhome rwatandukanya Abayahudi n'Abagreki, ni ukuvuga abantu n'abandi. Izo mpome nizo muri iyi evangelisation mubwirizwa kubomora, kugira ngo mushobore kuvuga yuko mwuzuye n'Imana. Mbega wewe n'Imana n'amahoro, aho niho guhera ubwa mbere, aho ni hakunda. Ndababwire ubu buhome rero bw'ubwo buntu bundi atacu buvuze, ubwo buca bubomagurika mu munota umwe. Muga mubonze mubomora ikintu kitubuza kuzura n'Imana, kuko uwuzuye n'Imana abafise uwuri amahoro. Nimugire amahoro y'Umukama. Nibuhoraho aramahoro yawe, nibuhoraho ari ibyishimo byawe. Komeza inzira wata
urakoze kutugabiye ayo mahoro asiga ubwenge, ayo dushobora kuvuga mu rurimi rwacu nayo wenyene uzi wenyene musa. Urakoze mukama Yesu, urakoze kuduhezagiye, urakoze ko waduhezagiye n'imihezagiro y'ubwoko bwose muri wewe Yesu Kristo. N'ubu turakira umuhezagiro wawe, nico gituma umwe wese acereje wasubire yakira amahoro yawe, mbera yatahane, kugira ngo baza kutubona uyu munsi n'iminsi izokurikira babone ko twahuye nawe mwami. Urakoze mukama Yesu, duhezagire mukama Yesu, duhezagire mukama Yesu, duhezagire mukama Yesu. Tugire Kristo, icyo twasabye umukama Yesu yakiduhaye. Nimwicare gatonyi twumvirize bikeyi mu byo umukama Yesu yakoze, kuko ku munsi umukama dutegurira menu yawo. None mwitegure kwakira menu umukama yadutegura uyu munsi, kandi tuyikomera amashi kuko turazi ko yaduhaye. Kristo ni muzima, Kristo ni muzima, Kristo ni muzima. Amen. Amashimeshi kumukama wacu Yesu Kristo. Sangurukiza gwa Yesu. Amen. Sangu intsinzi y'umukama wacu Yesu Kristo. Amen. Numukama yaje kutugabira amahoro kandi yamaze kuyatugabira atakiguza arinze kuyadusaba. Amen. Ubyemera amashimeshi kumukama wacu Yesu Kristo. Umukama Yesu yatugabiye amahoro kandi umwe wese ku rugero rwiwe. Amen. Tubandanye tumutangarira kuko nubu abandanya tugabira amahoro yiwe. Amen. Yesu twese yatugabiye, twese Yesu yatugendeye. Hari umuntu yarafise ikibazo c'inzara, inzara ziwe zari zikunze kuvunguka, agasanga inzara ziwe zaraheze. Umukama Yesu yakugendera aragukiza, ntugisuye kandi kubona inzara zawe zivunguka. Yesu ni Imana, Yesu n'umukama. Hari umugabo ari ngaha yari yarataye ubugabo, ntibyakunda yuko arangura amabanga. Umukama Yesu yakugendera aragukiza, ni wakira urukiza rwa Yesu. Yesu n'umukama, Yesu ni Imana. Hari umuntu ari ngaha yarakunze kugira uduhere twinshi cyane mu gwicariro, mbere byari bikunze no kongerekana bikabyimbuka ngo nibiturika. Umukama Yesu yakugendera aragukiza, ntugisuye kandi kwiyaga. Yesu ni Imana, Yesu n'umukama. Uremera yuko Yesu ari Imana? Uremera yuko Yesu ashoboye? Tubandanye tumutangare mu kumukomera amashi. Hari umujene ari ngaha, umusore
yaragwaye ivi ry'iburyo, ntivyakunda yuko apfunya ivi ryiwe, vyari bitewe n'uko wari waragize isanganya. Umukama Yezu yakugendera aragukiza, ni wakira urukiza rwa Yezu kandi urapfunya ukuguru kwawe ubunini. Yesu ni Imana. Hari umuntu yaragwaye nerf sciatique, ukuguru k'ukubamfu, amaja inyuma y'itako yaje ababara cyane. Yesu yagukozeko, ukuguru kwawe aragukiza. Sanga urukiza rwa Yesu. Yesu ni muzima. Yesu agira neza. N'ubu turi kumwe n'Imana hagati yacu. Amen. Umwami w'amahoro ari hagati yacu, ni muzima hagati yacu, kandi aguma akiza. Amen. Hari umuntu yari afise warayivumbuka umurindi w'amaraso, yarafise hypertension, byari bitewe n'uko umuhora ujana amaraso mu mafyigo yiwe wariko uraziba. Yesu yagukijije amafyigo yawe, niyo hypertension yayihagaritse mu izina ry'Imana. Yesu ni Imana. Abantu benshi Yesu yagendeye bari bagwaye amaso, agenda arabakiza. Muri bo hari umuntu yambara amarori, amaso yamubabaza cyane kandi akameneka umutwe, yaramaze guhindura amarori yiwe kenshi. Muri kano kanya Yesu yamaze kugukiza, kandi nta marori uzosubira kwambara mu izina ry'iwe ry'Imana. Yesu ni Imana. Yesu yaduhaye amahoro kweri. Amen. Hari umuntu yarafise umujinya, yatwenga ku buryo abantu bamutinya cyane. Yesu yamaze kukugendera, yaguhaye amahoro yiwe, ugiye kuzura twenga kandi ubu bakigutinya ko Yesu yagukijije. Yesu ni muzima. Hari abantu benshi Yesu yagumye agendera, bari mu kabonge, bari bafise umutima umenetse cyane, umutima w'icumbati. Muri bo hari umuntu yaraboshwe cyane n'umutima w'urupfu, yaguma yumva ko vyoba vyiza apfuye, yaguma yifuza gupfa. Muri kana kanya Yesu yamaze kukubohora, yirukanye uwo mutima w'urupfu mu buzima bwawe. Numwe yankunze ngawe Yesu, ndababwira iyaba mwarabandi mwakura ubwatsi. Uyu munsi umukama Yesu yazanywe n'ukubohora ibyanyu byari biboshe. Ibyo murabyemera? Hariho abantu benshi bari bararenganijwe, umukama yabohoye ibyabo kandi yabisubije mu buryo. Hariho abantu bari bafise impapuro zaboshwe, amaviza yaboshwe, impangu zaboshwe, abubatse ntibyabohoka, abakobwa babuze ubukwe n'abahungu kubera ko shetani yari yarabiboshe. Umukama uyu munsi arabohoye. Amen, amen, amen. Mukama Yesu turagushimiye kuko wazanywe no kutubohora. Mbere turatumiye abavukanyi bose bafise ibiboshe, nta numwe adafise ikiboshe. Mukama uyu munsi tugirire neza twese, tugirire neza Mukama Yesu, dutahe twishongora ko twahuye n'umwami w'amahoro. Hariho abantu benshi mu bihugu byo hanze
bari barabuze uburenganzira bwo kuba mu gihugu. Umukama yabohoye abantu benshi bari badaranse yuko bashobora kuba bidegemvya. Ni vyinshi cyane sinobivuga ngo ndabimare, muzobibona mu minsi iri imbere ko mugenda mwuzuye amahoro kuko ivyanyu vyabohotse. Hariho umuntu ngaha yarafise umukoyo adakontrola, azasanga yamaze gusesa umukoyo hasi mu bantu, akamaramara impuzu zajovye kuko atazi kuwukontrola. Umukama yakijije uwo muvukanye afise ico kibazo. Mu byo navuze byo kubohoka, hariho abavyeyi baje bafise intuntu kuko abana babo banywa urumogi. Umukama yabohoye abantu benshi bari bafise ishetani batuma kunywa urumogi. Hariho umushinga ntahe ngaha yarafise ingwara y'umusipa, sinzi ico arico mugabo numvise ko ari umusipa. Umukama yakijije uwo muvukanyi afise ico kibazo c'ingwara y'umusipa. Hariho umuntu yaraboshwe n'ingwara ya estoma, ntaca afungura, biramugora cyane gufungura, ntafungura vyose. Umukama yakijije umuntu yarafise iyo ngwara. Murabizi ko tuvuze umwe dushobora kuba tuvuze benshi. Umwe wese niwe yiyumva muri we icabaye. Uko Yesu akijije nta gukekereza aba yakijije. Hariho umuntu yarafise ingwara y'amayenteste. Amayenteste amaze igihe amumereye nabi ku buryo bashaka no kuyabaga. Umukama yakijije uwo muvukanye yagenda nayo marusha. Yesu n'umukama, Yesu ni Imana. Hari umugabo ari ngaha yaje muri kino gisabisho, yari yumva atameze neza, mbere turiko turaninaza mu gisabisho cyo kuninaza Imana, yaguma yumva ariko arazungagizwa atazi igituma. Byari bitewe nuko agendeye mu mangetengete kandi wambaye ibiheko bibiri ku maboko atandukanye abiri. Umukama Yesu yakugendeye aragukiza, usabwe kuzana ivyo biheko ku basaserdoti. Yesu ni Imana, Yesu n'umukama. Tubandanye tumutangarira, amen, kuko nubu abandanya bohora, amen. Yesu yatugabiye nkuko umuvukanye heje kubivuka, yabohoye abantu benshi. Umukama Yesu yabohoye abantu benshi. Hari umurozikazi yaje muri kino gisabisho, nta wundi mugambi yarafise wari uwo kuboha imitima y'abana b'Imana bari ngaha. Yahora yitira yuko Yesu ni Imana, Yesu n'umukama. Yahora yiyitirira yuko ari umupfumu avura. Umukama Yesu yagendeye mbere n'abavukanyi bari ngaha bahora bamwitura. Umukama Yesu yabagendeye arababohora. Nimwakire urukiza rwa Yesu. Yesu n'umukama, Yesu ni Imana. Hari umuntu ari ngaha yarakunze kumva umukondo wiwe umurya cyane. Umukama Yesu yakugendeye, ni wakire urukiza rwa Yesu. Yesu n'umukama, Yesu ni Imana. Uremera yuko Yesu ashoboye? Uremera yuko Yesu akiza? Tubandanye tumutangarira, amen. Hari umugore ari ngaha yaramaze kubona inda nyinshi zikoroka. Byari bitewe nuko wari waragendeye kwa barumenyi baguha ivyo ushira mu gitereko cyawe. Umukama Yesu yakubohoye kandi ugiye kwibungenga ubuzima. Yesu n'umukama, Yesu ni Imana. Hari umuntu ari ngaha yarafise ikivyimba mu ruhande rw'ibubamfu, yababara cyane kandi yari yamaze kwihebura.
bari bamaze mbere no kumuha handevu yuko bazomugirira operasiyo. Umukama Yezu yakugenda yaragukiza, ntugisoye kandi kuja kwa muganga. Yezu ni mwiza. Yezu ni mwiza. Yezu ni mwiza. Yezu ni mwiza cyane kuko hari abantu bariko baraganya muri kano kanya batazi ingene ijoro ryabo riza kugenda kuko batigera baronka itiro. Guhera ino saha uno munsi nyene muraza gusinzira neza kuko Yezu yamaze kubagendera. Amen. Yezu ni Imana. Muri bo hariyo abatasinzira neza kubera ibibazo, mwavyumvise Yezu ariko arabikemura. Amen. Yezu nahabwe icubahiro. Hari umushinga nahe yarashomereye mu minsi mike, yari yaronse ikibondo, yariko aribaza ukuntu agiye kugaburira ikibondo ciwe, aramaze igihe kirekire ashomereye cane. Yezu yumvise igisabisho cawe, yaguhezagiye, ugiye kuronka akazi, urere neza ikibondo cawe. Hari umuntu yarafise ingwara y'imitsi, imigende y'amaraso idugana amaraso ku maguru, amaguru yiwe yaguma avyimvye, yaguma yambaye amashesheti, bijya bita amabado kontasyo. Yezu yamaze kugukiza ayo maguru yawe, ayo mashesheti genda ute kuko Yezu yamaze kugukiza. Nako urayamuzanira Yezu. Amen. Hari umuntu Yezu yagiriye neza, Yezu agira neza. Amen. Yarafise ingwara yo mu kwaha kuko novuga yanuka gasu, yarafise igikakwe. Yezu yagukozeko aragukiza, ubu no gusubira kwikengera cyane. Yezu yagukijije. Yezu ni Imana. Hari umufasoni yarafise imbanyi yiwe yaguma igira amamenase, bimaze gushika gatatu kuva twayiyonda. Yarafise ubwoba bwinshi ko inda yiwe igiye gukoroka. Yezu yahagaritse ayo mamenase, imbanyi yawe igiye kumera neza kandi uzoronka ikibondo n'izina ryiwe ryeranda. Yezu ni Imana. Yezu arakunda ingo. Amen. Yezu yagendeye ingo nyinshi. Amen. Abafasoni n'abashinganahe n'ibibondo muraha n'abasaseredoti, umukama dukomera amashi menshi cyane Yezu. Amen. Amen. Yezu agira neza. Hari ingo nyinshi ziraha n'izitaraha, Yezu yagendeye. Amen. Yagendeye aguma agira. Amen. Muri bo hari umufasoni yaje yijijanye imitima cyane kuko mu rugo rwiwe ntivyagenda neza, yari mu migambi yo gushaka kwahukana. Yezu yaguhunza amahoro yiwe kandi yateguye umushinga nawe wawe, mugiye gusubira kuba mu rukundo, mbere no mu ngabirano y'abana b'Imana. Yezu ni Imana. Hari abantu benshi Yezu yagendeye, bitakunda ko baharira, bitakunda ko barekura. Muri bo benshi yabahaye inema yo kurekuriranira, benshi ntibakunda kwakira amoko, abo badasangiye ubwoko. Uno munsi muriswa abana b'Imana, dukomera amashi menshi cyane Yezu. Yezu ni mwiza. Amen. Uremera kuri umwana w'Imana? Uremera kuri umwana w'Imana? Uri umututsi? Uri umuhutu? Uri iki? Utemera ko ari umwana w'Imana agumiza ukuboko hasi. Abavyemera dukirize, tumwereke Yezu ko turi abana biwe. Yezu turi abana bawe. Yezu turi abana bawe. Yezu turi abavukanyi bawe.
uno munsi tugiye kwitwa abana b'Imana bwite. Dukomere amashyi menshi umukama wacu Yesu. namwe nimurabe rwa ruhafu rusigaye rugaragara. Kristo yatsutse, yatsinze urupfu. Iminsi yawe yezuwe, impundu ego Yezu turagukuriye ubwatsi kuri iyo ntsinzi yawe, kuko uzi kuraba umuntu wese ukamugirira neza. Hariho umupfasoni ngaha yari afise akabanza adandarizamwo, mugabo ako kabanza ntikigera karonka umukiriya. Umukama yabohoye ico kibanza n'ukuri, abakiriya bazisuka, uzoronka ico ufungura, uronka ico ugaburira abana, kuko umukama ari amahoro yawe. Hariho amazu aboshwe na shetani, ababa muri yo ntibigera bagira amahoro, bama bumva ibibatera ku nzu, bama bumva ibiyabo biyerera. Umukama yasenyuye ayo mashetani, ababuza kuruhuka. Hariho umuntu yari afise ingwara ya asme, ahema nabi imisi yose bimugoye. Umukama yakijije umuntu ngaha yari afise ingwara ya asima. Umukama yakijije kandi abantu badasinzira mwijoro, bamana indoto mbi, bararavuta, barota ibintu bibi cane. Umukama yakijije abo bavukanye barota nabi. Umukama yakijije kandi umuntu yari afise yaragwaye amatwi, afise imisonga myinshi mu matwi. Umukama yamukijije. Hariho abakenyezi babiri bagumye batakambira Imana kubera ko batarigera baronka ikibondo. Umwe amaze imyaka 5, uwundi amaze imyaka 7. Bavukanye, umukama yabagiriye ikigongo. Hariho abigeme ngo bigimba. Kwigimba no kuvuga umuntu aja mu bihe hanyuma bigacika bikamara igihe kirekire, akarinda kuja kwa muganga, akagira ubwoba ati habaye iki, mugabo no kwigimba. Umukama yabohoye abantu bafise ingorane bene iyo, bamara amaregre yabo aracikagurika, akamara igihe ataza, hanyuma agasubira akaza, agacika igihe cyose. Umukama yakijije muri mwebwe abantu bafise iyo ngorane. Umuvukanye yavuze umurozi ari ngaha. Hariho ngo umuntu arogesha agatsita, sinzi akariko, mugabo numvise ko aragatsita. Umukama arasambuye ubwo bubasha bw'agatsita, wamuvukanye we araguhaye amahoro yiwe. Niba agatsita urazokazana ngaha tuzogaturira. Umukama yabohoye by'ukuri, yongera arahezagira abantu benshi, amazu menshi, abamwituye bose. Uragahezagirwa Mukama Yesu. Ni iby'ukuri uwo mwami wacu Yesu Kristo arakwiye guhezagirwa. Amen. Arakwiye gutangarirwa. Yesu ni Imana, Yesu n'umukama. Hari umugore ari ngaha akunze kwisinzirira ko, mbere yarakunze no kugira ubwoba yuko azohava agonga ari kuri vola. Umukama Yesu yakugendera aragukiza uko kwisinzira ko kwa cyane. Yesu n'umukama,
Yezu ni Imana. Hari umukobwa ari ngaha yavyariye iwabo, yari mu migambi yo kwica uwo mwana ubwo ruyoya, byari bitewe nuko atagira ico amugaburira. Umukama Yezu yakubohoye kandi uwo mwana azobaho. Yezu ni Imana. Yezu n'umukama. Uremera yuko ari umukama mu buzima bwawe? Ingo tumugarukeko. Amen. Ingo twunge ubucuti nawe, tumwemere atakiguzi kuko nta kiguzi arinda kudusaba. Amen. Uvyemera amashi menshi ku mukama wacu Yezu Kristo. Hari umugore ari ngaha yasabiye urugo rwiwe, bamaze imyaka igera kuri 6 n'umugabo wiwe batavugana neza. Umukama Yezu yagendeye urugo rwanyu, ararubohora kandi yabagabiye amahoro. Yezu ni muzima. Hari umuntu yari afise programme yuko bazomubaga amanjine. Yezu yamaze kugukiza anjine zawe, naco bazoronka bakubaga kuko Yezu yamaze kubirangiza. Yezu ni Imana. Hari umuntu yaguma ajugumira ku biganza n'intoke, bimwe bavuga ngo yakoze kubishwa. Yezu yagukijije iyo ngwara, ntugisubira kujugumira, ubu ugiye gufata ikirahuri neza. Yezu ni muzima. Hari umuntu yarafise ibivyimba indani mu byicariro, bizana umuhora w'ubyicariro, bayita amapodipe. Yezu yayagukijije, wahora ubona rimwe rimwe haza amaraso. Yezu yamaze kukugirira operation, arayavyimbura, ubu ugiye kugira ubuzima. Yezu ni muzima. Umuvukanyi yari yavuze umuntu agwaye estoma, turagisubiramo kubera nemeze ivyo yavuze kandi wakira urukiza rwa Yezu. Umuntu yari afise estoma amaze igihe kirekire, ico nongera ko nuko yaratanguye kuvyimba mu gakoratima, kandi estoma yiwe yaritanguye kujamo cancer. Ubukora ko wumve akavyimba ni kariyo, kuko Yezu yamaze kugukiza estoma yawe. Ikindi kimenyetso nuko wari wamaze gutakaza ibiro vyinshi cyane. Yezu nahabwe icubahiro. Yezu ni Imana. Hari umuntu Yezu yakijije amatwi, n'ubu guma wakira urukiza rwa Yezu. Bavuze umuntu Yezu yakijije amatwi, akira urukiza rwa Yezu. Yezu yamaze kukuzibura ayo matwi yawe, yumve neza kuko niwe mukiza. Yezu ni Imana. Yezu ni rukundo, nakazishavu akomeza urukundo. Amen. Yezu nababaye inkuka, ababaye ikigongwe. Amen. Yezu yuzuye imbabazi nyinshi. Amen. Yezu yuzuye imbabazi nyinshi. Amen. Yezu yuzuye imbabazi nyinshi. Dukomera amashi umukama wacu, we atuhunda imbabazi ziwe. Mwumvise bababwiye abafumu benshi n'abarozi. Hari abantu benshi bishe mu kuroga, mu gufumura, n'abandi bashesha amaraso. Muri kano kanya Yezu yamaze kubagirira ikigongwe. Akira ikigongwe ca Yezu. Amen. Hari benshi muri bo bari batanguye kuyinga, bari batanguye gusara kubera amaraso basheshe. Akira ikigongwe ca Yezu. Yezu yabagiriye ikigongwe. Dukomera amashi menshi umukama wacu Yezu. Yezu ni Imana. Yezu agira neza. Ariko hariho akandi kantu Yezu akeneye akabirya. Amen. Kubera urwo rukiza rwuzure, mushikira umusaseredoti w'umukama. Amen.
shikira umusaserodoti w'umukama mwirege kuko Yezu yamaze kubarekurira. Yezu nahabwe icubahiro. Yezu ni Imana. Hari umuntu yaguma ava amaraso, uno munsi yaje yategere yashizemo agapampers kubera atega ayo maraso, nijyanye umushubira kugashirako kuko Yezu yamaze gukamya ayo maraso. Yezu ni Imana. Hari ikibondo kiri ngaha cyagumye gitakambira Yezu, Yezu ndakweretse papa na mama bareke gushwana. Yezu yumvise igisabisho cawe ikibondo, kandi abavyeyi bawe bagiye kubana mu mahoro. Amen. Yezu ni Imana. Yezu n'umukama. Igihe Yezu avyagiye ku ngoma, avyagiye kuri altare, hari umugabo yaraboshwe n'inyota yo gukunda kunywa itabi. Igihe Yezu ashitse kuri altare, umukama Yezu yaciye akubohora iyo nyota y'itabi. Yezu ni Imana. Yezu n'umukama. Hari umuntu yarafise ikivyimba mu mutwe, umukama Yezu yakugenda aragukiza. Yezu n'umukama. Yezu ni Imana. Hari umwigeme ari ngaha yagira ububare bwinshi cyane iyo agiye ku mwanda muto, byari bitewe nuko wari ufise infection urinaire, umukama Yezu yakugenda yaragukiza, ni wakira urukiza rwa Yezu. Yezu ni Imana. Yezu n'umukama. Hari umwigeme ari ngaha agwaye ku gitsina, yaguma yiyaga kandi abona urukoba rwe ruhinduka, n'ikindi nuko yari yumva atanguye kugira akamotera katari keza, umukama Yezu yakugenda yaragukiza, ni wakira urukiza rwa Yezu. Yezu ni Imana. Yezu n'umukama. Hari umuntu ari ngaha yaguma yumva umutima wiwe utera cyane, byari bitewe nuko umutima wawe wari uvyimbye, umukama Yezu yakugenda yaragukiza, ubu umutima wawe utera neza. Yezu ni Imana. Yezu n'umukama. Uremera yuko ukuboko k'umukama gukiza? Uremera yuko ukuboko k'umukama atawakutagera? Uvyemera amashi menshi ku mukama wacu Yezu Kristo. Hari umusore yariko aradukurikirana kuri Zoom, yari yihebuye cyane, mbere yaramaze no gufata ingingo yuko azokwiyahura. Kugira ngo wimenye wowe uriko uradukurikirana, wari warateguye yuko uzokwiyahurira mu muduga ugire accident, umukama Yezu yakugenda yarakubohora kandi yakugabiye amahoro. Yezu ni Imana. Duhaguruke tuhezagire izina rya Yezu. Yezu turagukunda. Yezu urakoze mwami Yezu. Turakwemera mwami Yezu. Urakoze ku mahoro duhaye. Ganza mwami Yezu. Kristo ni intsinzi ya Yezu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Nimugira amahoro. Umukama Yezu murumva ko yatuvotoreye. None rero nagomba nsabe ivyo vyose biriko bikigwa kugira ngo mwemere kandi kugira ngo mwemeye muronke ubuzima, kandi ubuzima murakoze cyane. Nagomba nsabe mu kanya gatoyi naho twihuta, umwanya uri kuraturega tuzoronka umwanya w'amatemoyanyaje, mugabo nagomba nsabe mwicare, nsabe abantu boba biyumvise, mwese muricaye ndabibona, abantu boba biyumvise atari ko bahaguruka bataha, bahaguruke bashire urutoki hejuru tubabone,
duheze dukenguruke kumwe nabo, dukengurukire Yesu, kandi tuce dusaba bakeyi 3 canke 4 5 bumva neza bitomoye, batubwira ati wa wundi mwavuga ni jewe, baze badushingira intahe ngaha, abandi tuzobaronderera umwanya. Nibahaguruke abiyumvise. Ndababona bariko barahaguruka, mushire urutoki hejuru, mu kuboko hejuru. Hariho twumvise batoshobora kuza ngaha, mugabo turaza kubaronderera ikindi kibanza mushiramwo vya bindi bavuze. Abo ntibaze ngaha kuko Imana ntabishaka gusesera agatabi, mugabo turabigira mwibanga. Abiyumvise rero neza muri abahagurutse nibaze ngaha kugira ngo 5 bumva ko bitomoye bavuge ibyabaye bitomoye neza mu majambo makeya. Bamaze gukwira. Je nitwa Nkurunziza Evrine. Bavuze umuntu. Je nitwa Nkurunziza Evrine. Bavuze umuntu agwaye ukuguru, yaje aracumbagira cane, ukuguru kwa murya mwitako ry'ibubafu. Nanje naciye numva umuriro mwinshi, numva umenga ni kurira kiramfata, kandi nari ndakumaranye iminsi, nari maze 3 muri hôpital militaire. Ndumva ko ari Imana yangendeye, ndasubira ndanyagaza kwa kuguru ngo numve ko mbabara, uko naje mbabara numva simbabara. Ndumva ko ari Imana yangiriye neza, Imana nihabwa icubahiro. Mie jana njoo walisema umwenye alikuya nauma mgongo. Ya mgongo niligonjwa miaka 7. Sikuwa najifanya hivi, sikuwa nafanya hivi. Jana nilitoka hapa kasikia niko mzima. Tangia wakati niko mzima najifanya hivi. Tugire Kristo. Uyu muvyeyi mu bisanzwe yari kuza ngaha ejo, muga ntiyarose akaryo. Mugabo avuze ko bamuvuze umumama yari amaze imyaka 7 agwaye ingwara y'umugongo, atiyumva, ababaye cyane. None ivyo agize vyerekana ko Yesu yamukijije, mwavyiboneye namwe. Tugire Kristo. Yesu ni muzima. Byukuri ni muzima. Ndabonye ikiganza cha Yesu mwuyu mwanya nari maze ngaha. Ndumva ndyohewe nuzuye amashimwe, ni mumpera amashi. Jewe nampagaze ngaha nshimira Yesu kuko abavyeyi banje baguma bashwana ku buryo nanje ndabigiriramwe ikibazo, ariko mwuyu mwanya narimo ndabasengera ngo Imana ibahindure. Nije bahejeje kuvuga ndumva nuzuye amashimwe. Imana ihabwe icubahiro, Yesu ni muzima. Tugire Kristo. Yesu ni muzima. Nukuri je ndumva noshinga intahe kuko nije bahereye ko no kuvuga. Nukuvuga yuko je ngwaye zanzara mwayumva baherako. Bimaze imyaka 2 turi mu mwaka ugira 3. Ariko ndizera umukama nzokira. Kristo ni muzima. Inanje gushinga, twebwe inzu twahora tubamo n'ubu tubamwo, turyamye mu ijoro twaba munsi ya etage, twagira ngo ni ibintu biva ku ntuze ku nzu ya etage, tukumva bikoroka. Ntitwari tuzi yuko ari amashetani akoroka, bariko baraprokrama, bavuze yuko tubohotse, tugiye kumva amahoro. Tugire Kristo.
Tugire Kristo. Yesu ni muzima. Je na jewe naje ngaha ntabiteguye. Mugabo mungore yari yagumye ngobera kuvejo ngo tuzozanane. Ndanka uyu munsi nzinduka tujaye n'abagenzi gutembera. Sinzi ukuntu nasubiye muhira nsanga arahejeje koga caramfata ngo ntuva ngaha. Mugabo nawe nsanze mfise ingwara ya asima kandi imaze iminsi 3. Ejo mwijoro yari yansengeye mu gatondo arambaza ngo wumva gute. Nabwira ati numva umenga ni sawa. Mugabo aho nasubira muhira byari byase. Nero yacambira ngo tugende, kandi tugende uko nyene. Munyuma tuje tugeze mu nzira arambaza ngo nengo ko umenga ducaho tutari ko turaza. Cyandamubwira ati newe ugiye he? Ngo je ngo ngiye muri faye. Cyambwira ati ne nanje uzingiye. Ngo ndazi ngo mbona umenga ntitwari guca. Ambwira ati tugende rero uraza kuraba tugarukiye. Rero igihe bariko barasenga badodangura ingwara twari twicaranye. Numva ntibavuze ko asima wari karasenga ntiyayivuze mu ngwara adondaguye. Je mu mutima ndavuga ati ko wanje batayivuze reka ndayivugira. Mugana we mu nyuma igihe baciye bavuga ko harabari bagwaye asima bakize. Yacavuga ngo navuze ngo yiwawe ntibayivuze ati naje nabivuze. Rero naje nakize. Hanyuma ubugira kabiri burya bavuze by'ibiyabu aho twahora tuba byari byaturembeje bakaza kutudodora ko saa 8 y'ijoro. Haragera igihe nza ndabyuka ngo ndabafate n'amaboko mu rupangu baratwanyira. Mu rupangu baranka baravuga ati reka kuza murabyuka kuko kirazira kugurwa ngaha mwijoro. Rero ubu hari hageze igihe niyo baje kudodora je ntirirwa ndabyuka bo mu rupangu ariyo babyuka. Rero ndashimiye Imana navyone ko Imana bidukijije tugire Kristo. Tugire Kristo. Hari abo bavuze benshi bisaba yuko babanza gusubira kwa muganga bakazoronka akanya ko gutanga témoignage. Abo ntibaze bagunge Yezu baraza babivuge bamaze kuronka n'ikivyemeza. Hariho nabo bavuze bafise ibiheko kandi bavuze ko bavyambaye no ngaha babifise. Baze kubisiga kuri accueil ngaha muri foyer tuzomenya ico tubikoza. Nawe ugende n'amahoro widegemvya. Uwo mukama Yezu rero yatugira ibingana gutyo nitwogenda tutamukengurukiye. Muhaguruke badufashe dutera akaririmbo ko gukenguruka hanyuma duhezagire tuze tubandanye ku munsi w'ejo. Nta numwe yankunze nkawe Yesu, nta wundi yanyitangiye. Kunda Yesu nk'urubwatsi, nta wundi nishimiye. Ewe Yesu urankunda, iyi mpundu ni rwawe. Warapfuye ku bwanjye kugira ngo mbohoke. Ewe munyakigongwe, reka nkwigine Yesu, ndagushimagize. Ninaza Yesu mwiza, ni wewe mukama mfise, ni wewe mukiza nizeye, ukaba n'umwami wanje. Kunda ngutambire kandi asabwa mukama, hangama se Mana yanje. Nta numwe yankunze nkawe Yesu, nta wundi yanyitangiye. Kunda Yesu nk'urubwatsi, nta wundi nishimiye. Ewe Yesu uri intwari, uri Mana nyamana, nta numwe yasa nawe, uri mwiza nyamwiza. Reka Yesu nkwiyage, uri Mana nyamana, ndagushimagize. Ninaza Yesu mwiza, ni wewe mukama mfise, ni wewe mukiza nizeye, ukaba n'umwami wanje. Kunda ngutambire kandi asabwa mukama, hangama se Mana yanje. Nta numwe yankunze nkawe Yesu, nta wundi yanyitangiye. Kunda Yesu nk'urubwatsi, nta wundi nishimiye. Ewe Yesu witanze, waje kubana natwe.
w'isi yose kuko amaraso yawe wanditse uwitegevya yagoshemageze imaza yesu meza ni wewe mukama mbese ni wewe muteza ndetse ukaba n'umwami wanje utangojanire maze sabwa mukama angamaze nane nta n'umwe yamuze nawe yesu ntawundi yanyitangiye ukunda yesu n'urubanzi ntawundi nk'uko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza twubahuke gusenga tuvuga tuti dawe wa twese uri mu ijuru kuko ariho ugaba byose ari we nyene inganje none nahazwa mu myaka yose. Mukama Yezu urakoze cyane horo yawe Mukama Yezu urakoze kugomba uduhezagire umuhezagiro n'udushware twebwe turi ngaha ushware n'abariko baradukurikirana ku buhinga butandukanye ushware Uburundi n'isi yose kuko uri mwiza rwose duhezagire Mukama Yezu. Nimuhorane umukama Imana mushobora byose data na mwana na mutima mweranda nibahezagire dushemeze umukama dushimire Imana. Habwikuzo Mana y'Aburahamu kubw'imirimo myiza wakoze wanyeretse kera yuko unkunda none uyu munsi urabinyeretse imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe si nk'iz'abantu kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Tugire Kristu nagomba nsabe abavukanyi bo muri Saint Michel na Saint Sauveur bari muri aménagement n'abandi basanzwe bashobora bodufasha ubutumwa bwo gupanga neza intebe tuzokwakirira kabashitsi ejo bazozinduke isaha imwe babe bashitse hano kugira ngo intebe ziba zipanze nabi bazisubize ku murongo mwiza.